Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi imbonesha kure Heritage. Nizigire ko muguwe neza mwebwe mwese muriko murakurikirana ino mbonesha kure. Tugire ubuntu butangaje kandi kuri uno munsi yo kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Ndagusabe witwararike canke ushire umutima kuco Imana igiye kuduganiriza kuri uyu munsi, aho Imana itubwira ngo uwo uhamagariwe kuba. Urazi uko ukwiriye kuba? Urazi uwo Imana ivuga ko ukwiriye kuba kuri uno munsi? Ushobora kuba ukizi cyangwa ushobora kuba utarakimenya, ariko uyu munsi nizgira ko uhora hari cyagiye kutuganiriza mu buryo buri budufashe gutahura kurusha uko byari biri canke kongereza kuvye twari tuzi twisunze amajambo y'Imana dusanga muri kino gitabo ceranda ariyo Bibiliya. Ariko imbere kugira ngo dutere intambwe, reka dusabe uhoraho adushoboze kumva ico ariko aratuganiriza. Dusenge. Mana, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye ko uduhaye uno mwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe, twumve abo duhamagariwe kuba. Muhemu yera, dushoboze gutahura, dushoboze kumva ico data atuganiriza kuri uno munsi, maze unadushoboze gushira mu ngiro ico atubwira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iyo tumvize ngo uwo ushaka kuba, biba bishatse kuvuga iki? Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu, Kristo nk'umwami wacu, nk'uwaje mu isi akadupfira, araduha umuco, turaza kubona ico Bibiliya ivuga, kuwo data ashaka komba, canke kuwo wewe ashaka ko uba. Murabona umuvyeyi iyo afise umwana, arashobora kuvuga ati vyompimbara umwana wanje abaye umusirikare, vyompimbara umwana wanje abaye umucamanza, canke abaye umunyepolitike, canke abaye umuvugabutumwa mu buryo ubu canke buriya. Ni ukuvuga ngo ico gicapo umuvyeyi aba afise muri we ni naco kimufasha kumenya canke kimuha umurongo w'ingene yitwararika umwana wiwe. Igicapo amufiseko gituma hariho ishuri ashobora kumushirako canke atomushirako. Ico gicapo afise gituma hari abagenzi atemera yuko agira umwana wiwe. Ico gicapo afise gituma hariho umurongo w'ubuzima amurereramo. Rero mbega natwe nk'abizera, nizige ko mu bariko barankurikirana hashobora kuba harimwo abizigira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, canke batamwizera. Uko wowe uri kose nashaka wumve ico Imana yakuremye ivuga kuri uno munsi. Ico gicapo rero data dufise ko umenye ngo nico gituma akuzigama, yaguhaye guhema, nitwararitse ikibazo wowe urimo canke imibereho urimo uyu mwanya, uko ubayeho kose uyu munsi. Ibyo uri kurabamo, kuba Imana yemera ko uhema, kuba Imana yemera ko uno munsi uri kurikirana ino mbonesha kure, ubu uri kurumviriza buno butumwa bwiza bwa Kristo, nuko hari ico Imana ishaka kukubonamo canke kukuremamo. Reka turabe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice ca 28 kuva ku murongo wa 19 gushika ku wa 20. Haravuga ngo, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'irya Mpwemu yera. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Munyumve neza, aho nshaka ko twumva rero nahavuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa. Yesu ntiyabwiye intumwa ngo mugende muhindure amahanga abakristo, cyangwa ngo mugende muhindure amahanga abanyedini, fata idini ryawe urimo, ngo mugende muhindure amahanga abakatolika cyangwa abaporoti. Yavuze gende muhindure amahanga abigishwa. Yesu ariko abwira abigishwa biwe ngo baje guhindura amahanga abigishwa, apana abakristo. Kubera iki? Kubera yuko shobora kuba umuporoti, nkubahiriza urutonde rw'idini ryanje, ariko nkirengagiza ico Imana imbarira. Hari igihe umuntu ashobora gushingira ku migenderanire afitiye n'uburongozi bw'idini asengeramo, canke agafatira ku myitwarariko w'ibikorwa by'idini asengeramo ariko arakora, akaca avuga ngo ndi umukristo mwiza. Bagenzi, Yesu sico yavuze ngaha. Yesu yavuze ngo gende muhindure amahanga abigishwa. Icambere ukwiye kwitwararika kumenya, mbega ndi umwigishwa wa Kristo
ushobora kuba uri umukristo warizigiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ni byiza. utaranamwizera numara kumva ico Kristo ariko ararondera kuba, nizgira kuza gutera iyo ntambwe. Ariko inyuma yo kwizera no kuba umukristo ukwiye kugaruka ukavuga ngo ababigishwa Yesu ariko arabarira baramwizeye nabo baramukurikira, ariko bacika abigishwa, habaho baba abigishwa. Mwumve, ariko abwira abo nawe yabanje kwigisha, munyumve neza, ariko abwira abande, ntariko abwira abamukurikiye bose. Yesu ngaho ariko abwira bamwe 12 ngo bagende, ntibari bakiri 12, Yuda Iskariote yari yamaze kubavamo, bari basigari 11. Muga babandi babana nawe imyaka 3 yose, babandi bararana nawe, babandi birigwana nawe, babandi babonye imibabaro yiwe, babandi babonye ibitangaza akora, ariko bakicarana nawe akanabasigurira ubwo bushobozi yo buva, babandi yabwiye icamuzanye ku isi, babandi yabwiye ico bazokora niyamara no kugenda, nibo abwiye gende muhindure amahanga bigishwa. Kwereka rino jambo atigeze arivuga ari mu igugu ry'abantu, kubera yuko ntuzoja guhindura uwundi umwigishwa nawe utabaye umwigishwa. Mu yandi majambo, nimba uri umukristo ukaba wumva wifuza yuko amahanga abandi bantu bahinduka baba bigishwa, banza wibaze, je nanje ndi umwigishwa? Kuko Kristo ntiyigeze abemerera ko baja mu mahanga batarabanza kuba bigishwa biwe. Naho mwabibonye muri Matayo 10 arungika abigishwa biwe, hari nko kugira exercice y'ico bazokora, wari mu mwimenyerezo w'igikorwa bazokora igihe azoba atakiri kumwe nabo. Ikindi ariko ababwira ngo nabo baje kwigisha abandi kandi bahere i Yerusalemu. Munyumve neza, ariko abwira abigishwa, iyo usomye mu vyakozwe n'intumwa igice ca 1 ku murongo wa 8 uzusanga ariko ababwira ngo murorere Yerusalemu, ngo ubushobozi bwa mpwemu yera nibwabazako muzombera ivyabona vyo kunshingira intahe uhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no gushika ku mpera y'isi. Mwiyumvire rero, igihe Yesu yari ku isi yaragiye i Samariya, yarahigishirije, yarahavuze ubutumwa, kandi Bibiliya inatwereka yuko abantu b'i Samariya bizigiye Yesu Kristo kugeza naho bamusaba ngo aharare. Murabizi ko bamumenye biciye kuri ya nkuru ya wa mudamu yasanga kw'iriba. Mugabo ariko abwira abigishwa biwe ngo bazogende mu bantu b'i Samariya babahindura abigishwa. Hama i Yerusalemu yarahakoreye, yahavuze ubutumwa, apana umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe, imisi myinshi cyane. Ariko abwira abigishwa ngo mugende i Yerusalemu muhahindure abantu baho, mubahindure abigishwa. Kubera ko Yesu Kristo agaruka akavuga ngo mugende abantu mubahindura abigishwa, kubera yuko kumwizera ntibihagije, kumenya ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ntibihagije, kubera yuko mission yiwe ntihagararira kuri wewe, ihagararira no ku bandi bari inyuma batarakira gakiza, kuri abo mubana, kuri bajya mukorana no kuba mwegeranye. Yesu arashaka ko bakira gakiza kandi nabo bagacika abigishwa. Muga kugira ngo bacika abigishwa bisaba ko wowe ubanza kuba umwigishwa. Hama ni wamara kuba umwigishwa uzotuma bari inyuma yawe nabo bacika abigishwa. Kugira rero nabo bacika abigishwa bisaba ko wewe ugira ico ukoze kuri bo. Bagenzi, murumva ico Kristo ashaka? Igihe Yesu yari ngaha ku isi, abamukurikira bari benshi cyane. Muri bo harimo, munyumve neza, mu myaka 3 Yesu yamaze ariko arakora, hari abantu benshi bamukurikiye. Muri abo bantu hariho umugwi w'abamukurikira bamushaka ko ibitangaza gusa. Muze musome Yohana igice ca 6, muzobona mbere no mu gice ca 5 mu mirongo ihereza, uzobona aho Yesu Kristo yagiye akora ibitangaza, nkaho yagwije imikati 5 n'ifi 2. Bibiliya ikavuga ngo abagabo, ngo hari abantu baba 5,000 ngo bararya barahaga basigaza ibisimbo 12. Abo bantu Yesu Kristo bumaze kugoroba akagenda ahandi, bame gufata amato bamusanga iyari,
bashitse uraza amajambo bamubariye bamubwiye ngo mwami washitse ino ryari nk'abitwararitse nk'abamukunze nk'abumva bari bakeneye ko agumana nabo. Ariko Yesu aca arababwira ngo nukuri ndababwire ngo ntimwankurikiye kubera yuko mwabonye ibimenyetso ngo ariko ni kubera mwariye imitsima mugahaga. Aca ababwiriramo ngo ariko ntimukwiye kurondera ibyo kurya biyoka, mukwiye kurondera ibyo kurya bizohoraho. Bagenzi, Yesu hari abantu benshi nkuko nuno munsi hari abantu bariko bakuja mu ishengero, bariko baja mu madini. Nimba uri kurankurikirana urimwo cyangwa uri n'umuvuga butumwa mu ishengero runaka, umenye yuko mu ishengero hari abantu bahaza baje kubera baje kurondera ibitangaza bya Yesu Kristo, atari kubera yuko bashaka kuba uwababwira ko bakwiriye kuba, ahubwo kubera yuko barumvise ko akiza, barumvise ko ahezagira, barumvise ko ahindurira amateka abantu, barumvise ko ahindurira izina abantu, nabo bakavuga ati hewe reka tugende urya Yesu Kristo turabe ko natwe yogira icyo dukoreye. Igihe yari Yesu yari ngaha ku isi, hari uwo mugwi w'abo bantu bamukurikira kubera ko babonye ibitangaza, bashaka nabo kubironka. Abo bantu ntabwo barabigishwa. Hari uwundi mugwi w'abakunda ubushobozi bwiwe n'inyigisho ziwe. Munyumve neza, aba bantu womengo basa n'abambere, ariko hari abantu batandukaniye. Hari abantu bakunze inyigisho za Yesu, muzobibona aho muri Luka 9 nimba ntibeshe, hagati ya Luka 9 na 10, aho Yesu Kristo ico gihe hari umwanya yafashe, ariko no muri Yohana 6 dairo nubibona neza. Muri Yohana 6 Yesu ariko arabasigurira uwo ari we n'igikorwa ciwe ngaha ku isi. Bibiri ivuga yuko ngo bamaze kumva ayo majambo ngo na bamwe mu bamukurikira baravuga ngo ayo majambo aragoye, batangura kureka kumukurikira, kuko hari abari batangwe kuba nk'abigishwa biwe nabo. Mugabo batangura kureka kumukurikira kubera ko baramenye bwa undi Yesu nubwo akora ibitangaza, nubwo natwashaka ko tubikora n'uyo nuko bimeze, batangura gusubira inyuma. Hari abantu baje mu idini, baje mu ishengero, bakunda ry'amajambo y'Imana, kubera ko hari umuntu ashobora kwigisha ijambo ry'Imana ukumva urafashijwe, biranagufasha gutunganya ubuzima bwawe. Hari abantu baje mu ishengero bakunda ingene abantu bigisha, bakumva baryoherewe kumva ivyo bitangaza vya Kristo, ingene Kristo ashobora kuguhindura nawe akakugira igitangaza. Ivyo bintu bakumva barabikunze, ariko hageze kukubwirwa yuko umwigishwa wa Kristo hari igikorwa abwirizwa gukora, bakumva bo bireka, bakumva aho hasaba umudugo, aho ivyo bintu ntitukwiye kubikurikira. Ariko bagenzi, muri abo bantu bakurikira Yesu Kristo nyene harimwo n'abigishwa bemeye kubana nawe, batamukurikira kubera ibitangaza gusa, batamukurikira kubera bumvise amajambo y'ububasha byonyene, ariko kubera ko bemeye kwicara ku birenge vyiwe Yesu abagire uwo ashaka ko baba, batahura icamuzanye, kuko banamenye yuko atazokwama ngaha ku isi, bazobandanye bagikora. Abo rero nibo Yesu Kristo ariko ararondera, nibo Yesu Kristo ariko aravuga ngo niwe ukwiye kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, apana umunyedini. Nube umuporoti, nube umunyedini rirya dini usengeramwo, ngaho usanga mu idini wawe bagushima urakora ibi nibi. Ba umwigishwa wa Yesu. Ariko nyere kuba umwigishwa bisaba ko uri mu ishengero. Birasaba ko uri mu ishengero ufise uburongozi ubarizwamo. None turaja kubibona, kugira ubu umwigishwa bisaba ko ufise aho buri kurareregwa. Rero hari ibintu biranga umwigishwa. Ikintu ca mbere, umwigishwa ariga. Umwigishwa abwirizwa kwiga ijambo ry'Imana, kumenya nigiki Imana ishaka ku bantu. Mbega jewe yahamagaye ishaka ko iki? Bagenzi, hari ikintu ngira ndabasangize novuga nti hamwe carambabaje, ariko kandi cyampaye no gutahura, cyampaye naje kwisobanukirwa. Hari abantu bari bakora umurimo w'Imana nk'akazi. Urabona uko umuntu ashobora kugenda agakora ikiyede, uko umuntu ashobora kugenda akaba umushoferi, uko umuntu ashobora kugenda akaba akazi akari ko kose. Hari abantu bari bakora umurimo w'Imana
nka profession ikwiye kubaha icubahiro, akazi kakwiye kubaha amafaranga, nk'akazi kakwiye gutuma bashika ku vyifuzo vyabo n'amahangiro yabo vyonyene. Ntibabikore nk'igikorwa Imana ishaka ko dukorana urukundo n'imbabazi n'ubuntu. Sinzi ko mpava ndabitandukanya neza. Abigishwa ba Kristo uyu ugiye kubiraba ntibabikora gusa kubera yuko ari n'igikorwa bamagariwe gukora. Babikoze kubera ko bababajwe n'ubugingo bw'abantu buriko buraho na buja muri Gehinomu. Babikora kubera yuko badashaka ko hari umuntu numwe yokorokera mu muriro, bakumva barafise uwo mwitwarariko w'ingene abo bantu buva muri ivyo bintu. Uwo mutima rero ntuva ku kuba gusa narakiriye Kristo, uva ku muntu yicaye akiga akavuga ngo iyi nzira y'agakiza irimo ibiki, iri jambo kwitwa umwigishwa rivuze iki. Yesu yatanze itegeko aravuga ngo mugende muhindure amahanga yose abigishwa. Ibi bintu bisobanuye iki? Uwo mutima rero wo gukorana igikorwa cya Kristo, urukundo, ukwitanga, ubuntu, aho umuntu akora ibyaha ukamwihanganira, aho umuntu aba ameze nabi ukavuga ngo nubwo adasa nanje ndamwiyegereza, aho uvuga ngo icubahiro si canje, guhimbazwa nuko Imana, sinkwiye gushika mu ishengero nkashaka ko abantu bose bamfukamira, nkashaka ko ari jewe babona, ahubwo bakwiye kubona Kristo ahindura ubuzima bwabo, kuko jewe ntaco maze, ntaco nobamarira, ndi kibumbano nkuko nabari arababumbwe n'Imana. Kandi uwabumbwe ntashobora guhindura uwundi yabumbwe, kiretse uwababumbye niwe nyine ashobora kubahindura. Ivyo rero biva ku muntu yize. Ikindi, umwigishwa atanga umwanya wiwe. Abigishwa ba Yesu Kristo abariko arabwira ngo mugende muhindura amahanga yose abigishwa, hari umwanya bahebeye Kristo, bamuhaye bo ubuzima bwabo bwose. Kumbure bivanye n'imihamagaro dufise, twese ntidushobora guca duhebera umwanya kuba ku birenge vya Kristo, kubera ko twese ntidufise imihamagaro imwe. Niba jewe ndi umuvugabutumwa, ushobora we kuba umwigishwa wa Kristo ariko w'umucuruza, ushobora kuba umwigishwa wa Kristo ariko w'umucamanza, ushobora kuba umwigishwa wa Kristo w'umusirikare canke w'umutegetsi runaka. Rero wewe umwanya jenza kumara ku birenge vya Kristo ntusakungana n'uwawe, ariko aho duhurira ubwizwa kuba ufise umwanya wo kwiga kuba umwigishwa wa Kristo mu gikorwa uriko urakora. Uwo mwigishwa rero, nimba uri umwigishwa wa Kristo canke nimba wemera kuba umwigishwa wa Kristo, kuko twamaze kumva uwo uhamagariwe kuba. Mpamagariwe kuba umwigishwa, nawe uhamagariwe kuba umwigishwa. Rero umuntu akwiye kuba umwigishwa, ndashaka yumva no majambo yitonze. Dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 14 kuva ku murongo wa 26 gushika kwa 35. Mwumve mwitonze. Gukurikira Yesu. Kandi ishengero rinini ryari rijanye nawe, arahindukira arababwira ati, umva ariko abwira ba bantu benshi bariko baramukurikira, umuntu niyaza kuri jewe ntiyankese nyina, umugore wiwe, abana biwe, abavukanyi biwe, bashiki biwe, mbere n'amagara yiwe nayo, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Aha, mumvere ku murongo wa 27. Utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanje. Utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanje. Ninde muri mwebwe agomba kuba ku munara w'amatafari muremure, ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri c'amahera yowubaka ngo amenye yuko afise ayo wuheraheza? Ngo kumbura hejeje kubaka amatafari y'intango ntashobore kuwuzuza, ababibonye bose bagatangura kumutwenga, bavuga ko ubu yatanguye kubaka ntashobore kuzuza. Canke hari umwami yoba agiye guhura n'uwundi ngo bagwane, niyo banza kwicara akaja inama ko yoshobora kujana ingabo 10,000 guhwana n'umuteye ari n'ingabo 20,000. Bitabaye gutyo, wa wundi akiri kure cane amutumako intumwa akamubaza ico yo muhongera ngo babane amahoro. Niko biri, umuntu wese muri mwebwe adaheba ivyo afise vyose ntashobora kuba umwigishwa wanje. Mwavyumvise ga yemwe? Umuntu
adashobora kwikorera umusaraba wiwe ntashobora kuba umwigishwa wa Kristo. Umuntu adashobora guheba byose ntashobora kuba umwigishwa wa Kristo. Umunyu ngo ni mwiza, ariko uwo munyu woshira uburyohe woba ukiryoshwa niki? Ntacumaze mu murima canke mw'icukiro, bapfa kuwuta uri n'amatwi yumva niyumve. Mwumve neza, shaka twumve mwana majambo abiri. Udashoboye kwikorera umusaraba wiwe ntashobora kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Mbega kwikorera umusaraba ica bisigura iki? Umusaraba usigura gushitsa umugambi w'Imana ku bantu. Yesu yawikora agiye kuwutubambikwako. Mu yandi majambo bivuze iki? Yesu igihe yikorera umusaraba, muravyibuka, ariko arava mu gisagara aho yari yarapfungiwe ijoro ryose, ararakubitwa, aratonagurwa, bamuhaye umusaraba ngo awujane kubambwako igorogota. Kubera iki? Kubera yuko iyaza agakubitirwa hariya, agashishagurwa ngo twabibonye, ego ijambo ry'Imana yavuga ngo mu mishagu yiwe niho dukirira, bijya vyari kuba bibaye. Mugabo atagiye kubambwa ngapfe, ntitwari kuba ducunguwe, ibyaha byacu ntibyari kuba bituvuyeko. Kandi ijambo ry'Imana rivuga yuko yabambwe ku musozi w'ikivume, ahantu habambwa ibivumwe. Edayeri mu mico ya kijya gihe, umusaraba wabambwa ko umuntu yakoze ibintu vy'indengera kamere, umuntu avumwe. Kugeza yaho mu mico ya Kiroma, muribuka ko abaroma aribo baganza abisirayeli, ntibemera ko umuntu wabambwa ku musaraba. Donc yaravumwe kugira ngo twebwe duhezagirwe. Umusaraba usobanura gushitsa ico Imana igomba ku buzima bw'abantu mu bibereho yabo. Hari ikintu ushaka ko dutandukanya ngaha. Abantu bakunda kwitiranya bakavuga ngo umuntu afise ikibazo runaka, bakaca bavuga ngo urya muntu afise umusaraba. Bagenzi, muze mu bitandukanye. Umusaraba si kuba nk'ubu nk'urugero wararondeye amafaranga nturayaronka gusha urya muntu afise umusaraba w'ubukene. Oya, afise ikibazo cy'ubukene nivyo. Ushobora kuba warubatse utararonka ikibondo, kaca bavuga ngo urya ni wo musaraba wiwe. Umusaraba wikorewe bagiye gushitsa umugambi wo kweza abantu. Umusaraba Yesu yawikoreye agiye kugira abantu ducungugwe. Uyu musaraba Yesu ariko aravuga ni gihe wemera ububabare no kuribwa n'uburibwe bwo kugira ngo ushitse ic'Imana ishaka ku bantu. Reka ndabaho urugero. Hari umumissionnaire umwe bamwe bashobora kuba bamuzi canke abandi bashobora kurondera kumenya amakuru yiwe, yitwa William Carey. Yava mu Bwongereza. Yavuye mu Bwongereza agiye mu Buhindi kuvuga ubutumwa. Igihe yagenda nta ndege zari bwabeho, n'amato ayanyaruka ntiyari bwabeho. Yagiye urugendo rw'amezi 6 mu nyanja, ava mu Bwongereza aja mu Buhindi. Amezi 6 ajanye n'umugore, ajanye n'umwana. Agiye mu gihugu batavuga ururimi rumwe. Agiye mu mahanga, mu migwi y'abantu atazi n'indimi zabo. Mugabo arahevye byose, ahevye abagenzi, ahevye abavukanyi, ahevye igihugu ciwe, agiye mu gihugu atazi, mu bantu atazi, akoze urugendo amezi 6 bagenzi, agiye kuvuga ubutumwa kugira abantu bakizwe bakire Kristo. Muze murondera kumenya amakuru yo mu missionnaire. Yamaze imyaka 8 avuga Kristo atararonka umuntu numwe, umwe wenyene yakira agakiza. Mu mwaka ugira 8 niho yaronse umuntu yakira agakiza. Umusaraba rero kuri William Carey tubonera he? N'umusaraba kuri we, umusaraba ugaragarira ku guheba inshuti, umuryango, igihugu akunda, n'ahantu avuga ururimi rwiwe, akaja ahantu agiye kwiga ururimi rushasha, muri miriye atamenyereye, hari ibifungurwa ataramenyereye, kugira gusa abantu bakira agakiza. Bagenzi, mwibaze kumara imyaka 8 ata muntu numwe arakira, arizera ibintu uri kuravuga. Inkuru yiwe ivuga yuko yapfuye amaze guhindura Bibiliya mu ndimi 40. Uno musi jewe mubona mpagaze imbere yanyu, nta ndimi 5 noshobora kuvuga. Mugabo we indimi 40 arondera gushira Bibiliya, amajambo y'Imana mu ndimi abantu bumva. Wumva atamusaraba wari uri kuri we kwera.
umusaraba ni igihe wirengagiza ibyo wagakwiriye kuronka, ibyo abandi bantu bariko barirukira, ukavuga ngo jewe ibi ndabihevye kugira nshitse ico Imana igomba mu buzima bwa bano bantu, mu buzima bw'uno muryango, mu buzima bwa bano bantu ndiko ndakorera, mu buzima bwa kino gihugu. Nico gihe aho abantu batangura kukuvuga nabi kubera kuri kukora neza, aho abantu batangura kugucira imanza kubera kuri kukora neza, aho wewe ubwawe ushobora kubura amafaranga wabwirizwa kuronka kubera kuri uri kukora neza. Ico gihe hari umusaraba rero wemeye kwikorera. Ikindi kintu aha Yesu yavuze ku murongo wa 33 niko biri, umuntu wese muri mwebwe adaheba ibyo afise byose ntashobora kuba umwigishwa wanje. Guheba ibyo ufise byose ntibisigura gukena, ntibisigura kutarondera uyaye, ariko bisobanura gushira Kristo imbere, gukunda Kristo, kumwiyegurira. Hamumaze kumwiyegurira Kristo ugakora ibyiwe akaba ari byo biba ivya mbere. Reka ndabaho urugero. Urashobora kuba umwigishwa wa Kristo, hama Kristo akakubwira kuba umuvuga butumwa. Aho kuvuga ubutumwa ni byo vya mbere kurusha ibindi. Urashobora kuba umwigishwa wa Kristo, Kristo akakubwira gushinga amahinguriro. Uragenda ushinga amahinguriro muguru umwigishwa wa Kristo. Donc ugatanga akazi ku bantu benshi, igihugu kigatera imbere, muga ufise indangagaciro ziha icubahiro Kristo. Ukavuga ngo nubwo mfisa no mahinguriro, nubwo mfisa no mafaranga, sinja kufukamira abayari. Simfukamira iki? Nkunze kumva abantu bakunda sinzi kali blague, bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ateye imbere, ngo mu bisanzwe kimwe mu bintu yirukira ngo ni abagore. Okay, bakunda kubivuga nko ku bagabo. Mu bumaraya ugasanga umugwiza atunga, yitwa umugwiza atunga, yitwa Kasenga, mugaba acabwirizwa kugira abahabara 3-4 ku ruhande. Ibyo bintu uwo muntu si umwigishwa wa Kristo. Umwigishwa wa Kristo aratunga mugaba akabumbwa n'umugore umwe. Umwigishwa wa Kristo aratunga akabumbwa n'umugabo umwe, akaryohererwa urugo rwiwe. Ivyo rero biba ku mwigishwa wa Kristo. Urashobora kumwigishwa wa Kristo ukaba umurongozi. Muri ico gira umwigishwa wa Kristo mu burongozi bwawe, uravuga ngo njejwe gutanga akazi ariko ndagatanga mu murongo wo. Nta kamwana wa mama, sinja kuraba moko, sinja kuraba ngo shira imbere umugambwe, shira imbere ica amategeko avuga. Muri ico gihe rero kubishira imbere, hari gihe abantu bazoca baguhama canke batangura kukugwanya. Ni wa musaraba rero uje kubwo gukora ico Kristo ashaka. Aho uzomenye ngo ni jewe mwigishwa wa Kristo. Ndashobora kuba urugero, mfise uburorero bwinshi. Iyo usomye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 9 ku murongo wa 10 udosanga Ananiya yari umwigishwa wa Kristo. Kandi Ananiya nibatomora neza nimba yakora yari umwigishwa mu buryo bwo kuvuga ubutumwa. Reka ndabaho urundi rugero. Vyakozwe n'intumwa 9 ku murongo 36 musanga Tabita, Bibiri ivuga ngo yari umwigishwa. Tabita none ntimuzi ko yashona impuzu, yarashona, ariko akaba ari umwigishwa wa Kristo, hese icubahiro Kristo mu kazi akora. Urumva numwigishwa. Rero guheba ntibisigura ko ataco dukora oyaye. Nimwasoma mu vyakozwe n'intumwa 21 ku murongo 16 muzohasanga izina ry'umuntu yitwa Munesona, yari umwigishwa yahaye indaro ba Paulo n'abandi bigishwa. Ntahandi tumubona mbwa Bibiri itomora ngo yari umwigishwa wa Kristo. Mene majambo ashobora kuba yakora ibindi bintu ku buryo ashobora guhindaro abigishwa ba Kristo, ariko nawe numwigishwa. Rero mwumve yuko duhamagariwe kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Bagenzi, reka dusozere dusoma ano majambo dusanga muri Matayo 10 ku murongo wa 25. Haravuga ngo umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigishwa wiwe. Mbega uri kuraba umwigishwa? Ayo majambo dusanga muri Matayo 10:25. Umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigisha wiwe. Nimba utari umwigishwa ntushobora kuba umwigisha. Mbega uri kuraba umwigishwa? Muraraba neza, mwirinde abantu bari bariyandukiza muri no misi. Kumva umuntu yarararota avuga ubutumwa akacagenda agashinga ishengero gatangura kwikwegera k'abantu. Yabaye umwigishwa wande? Ukwiye kumenya ni umwigishwa wande. Bagenzi, Mariko yanditse igitabo c'ubutumwa bwiza bwa Mariko, yari umwigishwa wa Petero, yagenanye na Petero. Luka yari umwigishwa yagenanye na Paulo. Paulo nawe yakubise imyaka 3 ari muri Arabiya yigishwa na Kristo. Muze murabe yusomye vyakozwe n'intumwa 13 yagiye gukora ivuga butumwa arungitswe n'ishengero niyiyadukije. Bagenzi, muze muraraba ahantu musengera mumenye aba bantu turi kumwe nabo nabigishwa babande babaye ku birenge by'abandi.
na jewe ndiko nkubwira ubutumwa ndafise aho ndiko ndareregwa kugira ngo mbe umwigishwa. Ndi umwigishwa wa Kristo, ariko mu kuba umwigishwa wa Kristo Imana irama ukwiriye kundera akamfasha kuba uwo mwigishwa wa Kristo. Ni wasanga aho usengera uri kurakurikirana adafise aho nawe yakuriye, ntuzigera uba umwigishwa, kuko ujya reka kugira umwigishwa nawe ntiyabaye umwigishwa. Rero duhamagariwe kuba abigishwa ba Kristo. Mbega uri kurakura nk'umwigishwa? Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe tuganirije. Ndasabye ngo umuntu yagize inyota muri we igihe twari ko turumva no majambo yo kuba umwigishwa wawe, umushoboze, umuhe inkomezi, umuhe inyota yo kuba mu ijambo ryawe, kandi umurongorere kumurongoza kuriye kumufasha gukura mu by'urugendo ruja mu ijuru. Urakoze Mana, ndagushimiye ko twese ugiye kudushoboza kuba abigishwa bawe babushitse, maze bahindura abandi kuba abigishwa, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.